Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. Umushitsi w'iteka tuje kwakira ari umuganwakazi wo muri Yordania twaganiriye ibitari bike na cane twaganiye duhuza kwa twasanze imigambi dufise ihuye n'ibikorwa asanzwe akora. Twavuganye ku kijanye n'amagara meza y'abantu na cane ubuzima bw'abana, abavyeyi no gwaruka. Turavugana ku bijanye no kugaburira abana ku mashure. Murazi ko duheruka kugurura umugambi wo kugaburira abana ku ishure, ari navyo nemeye ko nzoba umuhetsi wo kugaburira abo bana. Hanyuma duca turamubwira yuko natwe dufise umugambi w'isekeza ryo kurandurana n'imizi indwara zifatiye ugufungura nabi ku bana b'imyaka 5, ari navyo twise mu gifaransa malnutrition zero. Yatwemereye ko azogenda ateye iteka iryo sekeza ryo gutangutsa umugambi wo kurandurana burundu iyo ndwara. Hanyuma catwemera ko n'indi migambi ijanye n'ibikorwa dusanzwe dukora mu ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika mu vy'iterambere, ko agiye kurishigikira kubera biri mu vyo asanzwe akora. Hama tuvugana ko no mu mwanya duca tubandanya gushimangira iryo sekeza ryo kugaburira abana ku mashure. Aho tuvira ngaha duca tubandanya imirimo turi kumwe n'umushitsi. Murakoze. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwija umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.